ry'uno munsi igenekerezo rya 13 ukwezi k'umunani abarundi baba kandi bagakorera mu gihugu ca Mozambique abo twita aba diaspora Mozambique tukaba turongowe n'umushinga ntahe Ndikumana Gabriel. Twese hamwe twashitse hano turi kumwe nabo twaje duserukiye abandi barundi benshi isinzi bari mu gihugu ca Mozambique kugira ngo twifadikanye namwe muri ya ntumbero itandatu. Tugira amahoro kandi ku by'ukuri abarundi baba mu gihugu ca Mozambique kandi bagakorerayo imirimo ya minsi yose dusanzwe dufise ihangiro twihaye mu gushigikira imbonoka zoza mu gutera intege no mu guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza catwibarutse. Ivyo navyo tukaba tubikora mu mice itandukanye kandi mu gihugu cyose cy'u Burundi. Kubw'ivyo rero kuri uno munsi uri hejuru twaramutse dufata intumbero yo kuza hano kugira ngo abariho dukorera kino gikorwa ciza citeka cyo kugira ngo dufatane mu nda. Nivyo iterambere mu gihugu cyose rishoboka mu gihe twese dufatanye mu nda kandi tuzamuranye tutibagiye igisata c'indero kuko ubumenyi ari bwo mushinge w'iterambere mu gihugu cyose. Ni muri iyo ntumbero nyene twarihweje dusanga hariho abana benshi ugwaruka rwinshi ndetse n'abavyeyi benshi bafise amikoro make vyotuma tutajana muri wa mugambi w'ihangiro ryiza twihaye mu gihugu riteye imbere. Ni nayo mpamvu twasanze yuko twoshigikira ku bantu bake ariko bafise amikoro make kugira ngo twese tuzamurane dufatane mu nda tujane muri wa mugambi w'imbonakazoza. Kubw'ivyo rero agakemanyi abarundi baba mu gihugu ca Mozambique bashoboye kwegeranya kuri uno munsi kari mu mice ibiri. Umuce wa mbere ukaba ugizwe n'amakaye n'amakaramu. Ku mwana umwe wese hategekanijwe amakaye 10 hamwe n'amakaramu 2. Amakaye 3 amakaye 3 y'impapuro 100, amakaye 3 y'impapuro 60 n'amakaye 4 y'impapuro 48. Tukasha dushirako n'amakaramu 2. Ivyo tukaba tuza kubikora ku gitigiri c'abana barenga gato amajana 3. Umuce ugira kabiri ugizwe n'imifuko 10 y'isima. Kubw'ivyo tumaze guca hirya no hino twasanze rino shure rifise ikibazo c'utuzu twa sugumwe. Utuzu tw'ubwiherero uretse ko utuzu tw'ubwiherero tuhari dusanzwe ari duke. Twasanze no muri utwo duke tuhari harimwo ututagikora bivanye nuko twononekaye. Tusha twiha ihangiro kugira ngo tunyaragase nyabona dufashe muri utwo twononekaye dufashe mu kudusanura kugira ngo bikunde abana nibatangura umwaka w'ishure bize byorohe kugira ngo baronke aho bifashiriza. Kubw'ivyo rero banyakubahwa mwese mukoraniye hano twagomba tubashikirize kano gakemanyi abarundi bene wanyu, abarundi baba mu gihugu ca Mozambique bashoboye kwegeranya kugira ngo tugisabikanye.
baze bame bazirikana indero, ubumenyi, iterambere, igihugu cyacu kize kiharonkere iterambere rusangi. Murakoze. No ku bantu bagize akigoro kugira ngo bikunde bashike hano mu kutwitwararika kubw'ibikoresho by'ishure kanaka, turabashimiye. Kwanza tumaze tubakomera amashi. Turashimiye ku bantu Imana yahaye impano kugira bikunde nk'uko babivuze imbona kazoza umwaka w'2040 wifashe n'umwaka w'2060 uteye imbere. Ibyo turabishima kuko aho muri hari abandi, kandi turabashimiye kubw'umutima mwagize nk'aba diaspora. Twumvise abazananye Mozambique n'ubutwara abarundi, abavukanyi bacu, bakuru bacu, inshuti, abagenzi bamwe bamwe sanga abavukanyi. Rero turashimye ukigoro bagize n'umutima w'urukundo bagize kugira biteho twebwe abanyeshure bamwe bakiri mu mashuri mato mato n'abandi bagira bayaheze. Nukuri tubavuze Imana ibahezagire irushirize kongereza aho bakuye. Hariya ku Muyebe duherekeje abandi bo muri etaze bavuye ko rikorwa nk'iki nyene. None musi turi ngaha, ibi nibigaragaza neza yuko turi muri diaspora rero idasinzira, sivyo? Mufasha akantu kamwe rero, mwumvise diaspora rero musi n'undi mu diaspora atari ngaha muzomaza ati mbega wowe muri diaspora iyahe, sivyo? Muzoze murababaza, sivyo? Mwumvise umuntu ngo je ni muri diaspora, shumwaza ati wowe uri mu diaspora by'ukuri warahinduye ingendo n'inyifata, uri mu diaspora by'ukuri, shumwaza ati uri muri diaspora iyihe? Niyo bavuze ati ndi muri diaspora idasinzira, yunze ubumwe kandi y'ibikorwa wazobariwe, sivyo? Dusire mwaho kantu rero, diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Tugende. Diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Neza cyane, mwikomera amashi rero. Nkashimira mwebwe mwaduteye iteka, nkashimira nabo twagendanye ngaha. Nibaza yuko tuzoguma tugaruka gukurikira kuraba tuti mbega uno munsi bimeze gute. Mwiruka ko twagize ihiganwa ry'imbona kazoza, abanyaruziba ntimwabaye abambere, ko mutabaye abambere. Nabonye umwana w'Ingozi abikoze neza, yabaye wa mbere. Mwe mwari he ko mutitabiye ibihiganwa? Ntabyo mwamenye? Mwarabimenye? Ntimwabimenye? Mwitegure rero mu mwaka uza muzobe muri benshi muhiganwa ry'imbona kazoza, turabe ko irino shuri mwoba abambere, sivyo? Burya mwana w'Ingozi yabigize neza cyane. Namwe rero mutangure kugira amafobe meza, ivyesi vyivugo, indirimbo nziza zigaruka guhanura no gutera intege abariko barakora neza.